kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turasoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 10 cose n'igice ca 11 kuva ku murongo wa mbere ushaka kwa 18. Igice ca 11 ntitugiheza. Ivyakozwe n'intumwa igice ca 10 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 48, hama dusome igice ca 11 umurongo wa mbere gushika kwa 18. Reka tujane muri iki gisomwa, mpemu yera aguhezagire, akuyagishe, aguhishurire, nawe uronke nk'uko aba baronse. I Kaisariya hari umuntu yitwa Korneliyo, umugabisha w'abasodijana wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nawo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Korneliyo. Nawe amukanurira amaso afise ubwoba, aramubaza ati niki ga mwami? Aramwisha ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. None rero tuma abantu i Yopa, utume ko umuntu yitwa Simoni ari we Petero. Asembereye kwa Simoni umuhazi w'insato, urugo rwiwe ruri ruhande y'ikiyaga. Umumarayika yavuganye nawe amaze kugenda, ahamagara babiri bo mu basuku biwe n'umusoda yubaha Imana wo mu bamugendanira. Ahejeje kubiganira vyose abatuma i Yopa. Bukeye bwaho bakigenda bari hafi gushika mu gisagara, Petero yurira hejuru ku nzu gusenga, hari nk'isaha 6. Yumva arashonje, agomba kurya, bakibirondera amera nk'urota. Abona ijuru ryugurutse, maze hamanuka ikintu kimeze nk'uruhuzu runiniya rufashwe ku mitwe 4 kija hasi. Harimo ubwoko bwose bw'ibigenza amaguru 4 n'ibikwega inda hasi vyo kw'isi n'ibiguruka vyo mu kirere. Haza ijwi riramuha riti va hasi Petero ubage urye. Petero atoyaye, mwami, kuko ntigeze ndya ikizira canke igihumanya. Iryo jwi risubira kuza ubugira kabiri riramubarira riti ivy'Imana ihumanuye reka kuvyita ibizira. Biba bityo gatatu, ico kintu gica gisubizwa mu ijuru. Petero akizazaniye mu mutima n'ivyo abonye, yeretswe ivyo ari vyo. Abantu batumwe na Korneliyo bahejeje kubaza urugo rwa Simoni, bahagarara ku irembo, barahamagara babaza yuko Simoni ari we Petero ariho asembereye. Petero aciyumvira ivyo yeretswe, mpema aramubarira ati hari abantu 3 bariko barakurondera. None va hasi wururuke ujane nabo, atacu kekeranya kuko ari jewe mbatumye. Petero aruruka asanga abo bantu aho bari, arababarira ati ni jewe murondera, mbega mugenzwa niki? Baramwisha ati Korneliyo mugabisha w'abasoda 100, umuntu agororoka yubaha Imana, ashimwa n'ubwoko bwose bw'abayuda, yabariwe n'umumarayika yera kugutuma ko nguze iwe yumva amajambo yawe. Maze arabinjiza abahindaro. Bukeye bwaho Petero arikora avanayo nabo na bene data bamwe b'i Yopa bajana nawe. Bukeye bwaho bashika i Kaisariya. Korneliyo yarabiteze, yakoranije inshuti ziwe n'abakunzi bo ku mutima. Petero agira yinjire, Korneliyo aramusanga naye yikubita imbere y'ibirenge vye aramupfukamira. Maze Petero amukura hasi ati va hasi nanje ndi umuntu nkawe. Bakivugana arinjira asanga abakoraniyeho benshi. Arababwira ati ubwanyu murazi yuko kizira ko umuntu w'umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko canke ko amugendera, ariko jeho Imana yanyeretse ko hatogira umuntu niti kizira canke igihumanya. Nico catumye nza ntarinze guhakana ntumweko. None rero ndabaza ico mwantumye ko icarico. Korneliyo ati hashize iminsi 4 nkabuginga ubu, nariko ndasenga ari saha 9 ndi mu nzu yanje, maze umuntu ahagarara imbere yanje yambaye impuzu ikayangana. Arambwira ati Korneliyo ugusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Nuko tuma i Yopa
utume ko Simoni ari we Petero asembereye mu rugo kwa Simoni umuhazi w'insato iruhande y'ikiyaga. Uwo mwanya ndagutuma ko rero nawe urayobotse kuje. None rero twese turi hano imbere y'Imana kumva ivyo umwami Imana yakugeze kutubwira vyose. Petero yanzika kuvuga ati nukuri niyo nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo kugororoka iramwemera. Ijambo Imana yatumwe ku Bisirayeli ivugisha Yesu Kristo ubutumwa bwiza bw'amahoro, niwe mwami wa bose. Iryo jambo mwebwe murarizi, ryamamaye i Yudaya hose ritangura i Galilaya hanyuma y'umubatizo uwo Yohana yigishije, rivuga ivya Yesu Umunyanazareti, ingene Imana yamusutseko mpwemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo bose wamugwaniza twaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe turi vyabona vyo gushingira intahe ivyo yakoze vyose mu gihugu c'Abayuda bo ni Yerusalemu, umwe bishe bamumanitse ku giti. Uyo Imana iramuzura ku munsi ugira gatatu, imuha guserurwa ahibonekeza, si imbere y'abantu bose ariko imbere y'ivyabona vyatoranijwe n'Imana, ivyo bitarabaho. Ni twebwe abasangira nawe turya kandi tunwa amaze kuzuka mu bapfuye. Atugera kumenyesha abantu no gushinga intahe ko ari w'Imana yashinze kumuca amateka w'abariho n'abapfuye. Abavugishwa n'Imana bose bamushinga intahe bavuga yuko umwizera wese azoharirwa ivyaha kubw'izina ryiwe. Petero akivuga ayo majambo, mpwemu yera aramanuka aja kuba ariko barumva iryo jambo bose. Abizeye mu bakebwe barumigwa, abazanye na Petero uko bangana, kuko n'abanyamahanga nabo basutswe ko ingabire ariyo mpwemu yera, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, mbega hari ushobora kwima amazi abahawe mpwemu yera nkatwe ngo ntibabatizwe? Avuga ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, bacara mwinginga ngo amare y'imisi. Igice ca 11 umurongo wa mbere gushika kwa 18. Dusome. Intumwa na bene data bari Yudaya bumva yuko abanyamahanga nabo bemeye ijambo ry'Imana. Maze Petero aduze Yerusalemu, abo mu bakebwe baramutonganya bati ko winjiriye abatakebwe ugasangira nabo. Maze Petero aratangura abibasobanurira uko bikurikirana ati, nari mu gisagara c'Yopa ndiko ndasenga, mbona neretswe nko mu nzozi ikintu kimanuka kivuye mu ijuru kimeze nk'uruhuzu runini yarufashwe ku mitwe 4 kiza hondi. Ngihanga amaso ndacitegereza, mbonamwe ibigenza amaguru 4 vyo kwisi n'ibikoko vyo mu ishamba n'ibikwega inda hasi n'ibiguruka vyo mu kirere. Kandi numva ijwi rimbara riti, va hasi Petero ubage urye. Nanje ntoyaye, mwami, kuko atakizira canke igihumanya cigeze kija mu kanwa kanje. Maze ijwi rimbarira ubugira kabiri rivuye mu ijuru riti, vy'Imana ihumanuye reka kuvyita ibizira. Biba bityo gatatu, biraduzwa vyose bisubizwa mu ijuru. Uwo mwanya abagabo 3 bavuye i Kayisariya bantumweko bahagarara imbere y'inzu turimo, mpemambarira kujana nabo atatandukaniro. Kandi na bene databa uko ari 6 turajana twinjira mu nzu y'uwo mugabo, atwigarira igene yabonye umarayika mu nzu yiwe ahagaze amubara ati, tuma Yopa utume ko Simoni ariwe Petero azokwarira amajambo yo kugukizanya nabo mu nzu yawe bose. Ngitangwe kuvuga, mpwemu yera arabamanukira nk'uko yamanukiye kuri twebwe ubwa mbere. Nibuka rya jambo ry'umwami Yesu uko yavuze ati, Yohana yabatirishije amazi, ariko mweho muzobatizwa na mpwemu yera. None ko Imana yabahaye ingabire imwe niyo natwe twahawe hamwe twizera umwami Yesu Kristo, jewe ndiki gishobora gutangira Imana. Bumvise ivyo barihorera bahimbaza Imana bati, noneho rero Imana ihaye n'abanyamahanga kwihana ngo baronke ubugingo. Nimwakire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubw'iki gisoma, kibahezagire muri iyi minsi iciyeho twibuka umuzo wa mpwemu yera, umunsi wa Pentekote.
namwe mugendererwe ubarigwe nk'uko uyu yabariwe ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze ibicibutso imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze ibicibutso imbere y'Imana. Ndakwifurije kuronka inkuru ivuye mu ijuru ivuga nk'uko na Korneliyo nawe yarabivuze nk'uko ugusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Amasengesho yawe ntiyapfuye ubusa mwene data, n'ubuntu ugira ntibyapfuye ubusa. Uhoraho rw'ingabire nziza mpemu yera akugenderere, aguhezagire n'abawe n'abakunzi bawe, ugendererwe ugirirwe neza, bimenyekane ko n'abahora bitwa abanyamahanga nawe wahora wiyumva ko uri umuntu ari kure y'ubwoko bwa Israel canke utazwi, uri kure y'igisagara, uri kure y'abakozi b'Imana, uri kure y'abo gufashije, uhimbaga unezerwe uti ibyanje byumviswe. Uragahezagirwa rero. Urakoze kudutega yombi, urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Ibihe byiza.